Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Mwakoze kwita bisango ryano makuru mwiriwe canke mwaramutse duhere ku ngingo nkuru zigize aya makuru yo kuri no wa mbere igenekezo rya 29 umwaka wa 2024. Imbonerakure zo muri Mutimbuzi zatanguye guhabwa inyigisho gisirikare kugira zirungikwe kugwana muri Kongo. Aho nyene muri Kongo abasirikare barenga 50 barishwe mu ndwi iheze n'umuhari M23. Umukuru w'igihugu ahamagarirwa kuva mu gacerere agatatura abafitaniye ikibazo c'ibibanza byo mu masoko ya leta. Inyuma y'amezi 6 President Ndayishimiye ategetse ko ibibanza bihabwa ababidandarizamwo. Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura bwabisubije bari babipangishije. Muri ano makuru turababwira n'agatotezo kariko gakoregwa abanywanyi b'umugambwe CNL ijya nino mu gihugu. Ido nido ni mukanya kaje mwese. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'umutekano. Abasirikare b'Abarundi barenga 50 barishwe n'abagwanyi b'umuhari M23 mu mpera z'indwi twaraye dusozereye mu ngwano iri kwibera mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ni mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru dukesha abasirikare barungitswe na leta y'u Burundi gufasha abasirikare ba Kongo kugwanya uwo muhari avuga ko abarenga 25 baguye ku musozi bita muremure kuri uwa gatandatu, abandi bagwa mu mutego umuhari M23 wabateze bagiye Goma kubonana n'abarongoye ingabo za SADC. Ido nido na Onesime Dushimagize. Abo basirikare b'Abarundi bapfuye muri ndondo twaraye dusozereye nawo muri batawe y'indwi. Amakuru dukesha bamwe muri bo avuga ko abarenga 25 baguye ku musozi bita muremure kuri uwa gatandatu, aho barasaniye n'abagwanyi b'umuhari M23 uri kubirukana ku birindiro bashinze kuri uwo musozi kugira bawigarurire. Umusozi bivuga ko ufise abagenzuri barabariva mu ntara ya Kivu y'ubumanuko wegereje Goma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Uburaruko. Ayo makuru nyene dukesha abasirikare b'Abarundi barungitswe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye gushigikira abasirikare ba Kongo kugwanya umuhari M23 avuga ko abarenga 15 muri abo basirikare b'Abarundi baguye mu mutego w'abagwanyi mu gihe bari bavuye ahitwa Minova berekeza i Goma gutanga icegeranyo cy'ivyabashikiye ku barongoye ingabo za SADC, umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko warungitse nabo nyine abasirikare baje gufasha Kongo kugwanya uwo muhari ugizwe hanini n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ayandi makuru duhabwe n'abo basirikare barungitswe muri iyo ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'Uburaruko avuga ko bamwe muri abo basirikare b'Abarundi baguye muri iyo ntambara baciye bahambwa muri iyo misozi ya Kongo kuko bari bononekaye. Gushika mu gisirikare cy'u Burundi nta gitsigirisha baguye muri iyo ntambara baravuga, ariko amakuru dukesha abo basirikare amenyesha ko mu bapfuye ho harimo intwazangabo zitatu ari bo Major Niragira Landry, Kapitene Ndizihiwe Pascal hamwe na Kapitene Niragira Ephraim. Amakuru abandanya kuvuga mu gisirikare cy'u Burundi nuko ibiriko birashikira abo basirikare barungitswe muri Kongo hari aho byaciye umutima, mbere bikavuga ko ari batayo yarahiye kujabuka kugwana iyo ntambara babona ko atanzigura ifise canke inyungu ifitiye Burundi uretse akagwi k'abajenero ba CNDD-FDD bariye amafaranga ya Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo y'Intwaro Rusangi. Urakoze Onesime Dushimagize. Nari mpeje kubabwira imbonerakure zo muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura kuri uno wa mbere zazindutse zegeranirizwa hamwe kuri zone Rukaramu kugira ngo bahabwe inyigisho za gisirikare mu nyuma bace barungikwa muri Kongo no ku mipaka Uburundi buhana n'u Rwanda. Bikaba bitegekanijwe ko inyuma y'iminsi 5 iyo myimenyerezo ya gisirikare izobiheze izo mbonerakure zigaca zija ku mirimo. Elvis niyo mwongere. Mu gitondo cyo kuri no wa mbere imbonerakure zose zo muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura zazindutse zegaranirizwa ahitwa mu Kigaramango muri zone Rukaramu. Yaba ubishaka cyangwa utabishaka bose bakubitirwa ku mubwa bagaca batangura imyimenyerezo ya gisirikare kuri no munsi wa mbere nyene. Ku munsi wa gatandatu bakazoca bamwe barungikwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo
guhangana n'umuhari M23 abandi nabo bagashirwa ku mbibe Uburundi buhana n'u Rwanda nk'uko isoko rya RPA muri Rukaramu ribitumenyesha. Bakandi barakora zose zo muri Kongo muri Mutimbuzi niho ziri nabo bariko bafata ku nguvu bashiramo ku nguvu abamoye igipara bariko bagira bigishe inyigisho gisirikare ngo baronke mu gihugu cyane ca Kongo abandi ngo baje ku mupaka y'u Rwanda n'u Burundi kuri zone ya Rukaramu n'Amatamangaramanga kweri barakora ni nyinshi cyane ni nyinshi gose bariko barazima uruhara bongera cazigisha farumasi y'imisikano ya gisirikare itangwa n'umunsi wa mbere ngo zahera kwa gatanu. Eka hari n'izindi mbonerakure zitari nke zo muri zone Gatumba zarungitswe muri Kongo ku munsi w'Imana izindi nazo zikaba zikibandanya kwitegura nk'uko irindi soko rya RPA mu Gatumba ribitubwira. Imyiteguro ni myinshi kabisa, imyiteguro ni myinshi mbonerakure hariya mu Gatumba ziko ziritegura kandi benshi baragiye muri Kongo ngo baragiye muri Kongo kabisa. Hakaba ari mu gihe havugwa abasirikare batari bake b'u Burundi baherutse gusiga ubuzima aho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho nabo nyene barungitswe gutana mu mitwe no muhari M23 ugwanya leta ya Kinshasa irongowe na Felix Antoine Tshisekedi. Ndabibutse kwa no makuru hamwe n'ibindi biganiro byose vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za Radio RPA X Facebook kuri web 3 akaburungu RPA akaburungu BI canke muciye ku rubuga WhatsApp mwanditse kuri numero guteranya 49 178 19 111 mukanya tubandanyiza mu bijanye n'agateka kazina muntu. Ubahuka. Uyu munsi umucamanza umwe azoca urubanza agwemange rugondanye ntawe azobeshera. Umuntu azoshobora kwiyumvira ati uyu mucamanza yagondamitse uru rubanza vyoba vyatumwe nuko ari ukudatahura amategeko kuko naho bibaho canke yabitumwe no gupfumbatishwa. Bamwe mu banonosoye ibijyanye n'amategeko biteze ko imanza zigiye gucibwa no gushirwa mu ngiro binyarutse mu Burundi inyuma yaho hahinduriwe ibwirizwa rishinga igitabo cy'amategeko agenga itunganywa n'ububasha bwa sentare ariko iruhande y'ibyo abanyagihugu bashobora kuhungukira iryo bwirizwa rishasha hari ibyo rishobora konona mu bijyanye n'ubutungane nibyo tuzokijya nino mu kiganiro ubahuka cyo kuri uwa kabiri. Ubahuka. Umunywanyi w'umugambwe CNL ku mutumba na zone Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yaraye anyurujwe n'abantu bafise inkoho abamufashe bari mu modoka biyoberanije kandi bakaba babanje kumukubagura bikekwa ko boba ari abakozi biperereza abanyagihugu bafise ubwoba ko uwo munywanyi wa Gatongwasa ashobora kuzimanganirizwa ubuzima. Dani Claire iratwumva. Masaha ya saa 4 z'ijoro kuri uyu w'Imana niho abanyagihugu bo kwibarabara gicenda muri zone Buringa abenshi bahazi nko ku Mukaratusi babona imodoka y'ivuatiri bashwaramwo. Ico gihe nk'uko bivugwa n'abaraho abari muri iyo modoka barimo n'abafise inkoho baciye bafata bukwi na bukwi inyankamugayo izwi ku izina rya Nimbona George. Bahavuye bamutwara ariko babanje no kumukubagura bakoresheje inkoho. Akamagara y'inkoho kuko abafise inkoho imwe hamwe n'amapistolet umwe afise pistolet bahavuye bamwiriza imodoka bamutwara byagoranye ko barinze kumukimagura amakano y'inkoho bari bafise. Imbere y'uko abo bantu rero baza ababanyi ba George Nimbona bavuga ko bari bamaze no kubona ko hari zimwe mu mbonerakure zo kuri uwo mutumba zari ziriwe zimukurikirana. Ubu rero bakaba bavuga ko icyizere cyo kumubona kiri muzima ari gike. Rero nk'abanyagihugu dufise amakenga tutazi uwacu ko ashobora kuba yaraye ari muzima bituraze ingene yatwawe. Ubwo rero icyo dusaba nuko by'ukuri bose kurahabona nimba hari ikibazo afise nimba hari umutahe murondera ukaza ku murango agafatwa habona gutyo tukamenya icyo yagira. Nyuma yaho mugabo bataraza harabaho kunyura mukurikirana mbona za hano iburi hamwe no kuri Tereza Maranzi. Eka mbere ku bwabo banyagihugu ntibwari n'ubwa mbere batwara umuntu muri ubwo buryo akagenda amazima yongo. Imyaka iheze naho nyine baratwaye uri bita Bucumeye ku Monge
bamutwara igihe cy'isaha imwe nawe nyene amaso yabaye ayo. Uruganda rwa RPA twarondeye Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine Gihanga ariko ntiturashobora kumuronka. Tuve mu ntara ya Bubanza tuje mu ntara ya Cankuzo urongoye umugambwe CNL muri komine Gisagara yakubaguwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere n'umugwi w'imbonerakure yaragiye kuraba ivyaraye vyononywe n'izo mbonerakure nyene zari zaraye ziteye ingoro y'umugambwe CNL muri zone c'amazi zihakwa kugandagura umunyezamu zongera zironona iyo ngoro y'umugambwe. Eric Niyonzima. Nyandu Silver Busabusa Oscar Adolphe Philippe Nahimana arongoye imbonerakure ku mutumba c'amazi hamwe na Nimona Merance umukuru imbonerakure muri zone c'amazi komine Gisagara abo ni bamwe mu mbonerakure zirenga ijana zaraye zigize igitero ku ngoro mugambwe CNL iri ku mutumba na zone c'amazi komine Gisagara hari nk'igihe c'isandwi z'ijoro. Isoko ryacu muri komine Gisagara imenyesha ko izo mbonerakure zose ari zo muri zone ya c'amazi zishitse ku ngoro y'umugambwe CNL zahanaguye inyandiko z'uwo mugambwe zongera zifata umunyezamu yari ahari bamujana ahantu hiherereye intumbero ngo yo kumwica ariko Imana yakinga kuko yavuye abaciga. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere Ndayizeye Alex arongoye umugambwe CNL muri yo komine ya Gisagara nawe yakubiswe igihe yari karafotora iyo ngoro akaba yajanywe kwa muganga nkuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Iryo soko nyene rimenyesha ko bubari ubugira kabiri iyo ngoro y'umugambwe CNL ifutwa inyandiko ubuheruka hari mu mpera z'umwaka uheze. Abanwanyi umugambwe wa Gwasa Agato aho muri komine Gisagara bakabiyamiriza ku gatotezo bariko barakorerwa bakamenyesha kandi ko igihe cose bahuye n'izo ngorane bitura abajeje intwaro ariko ngo nta ngingo zifatwa. Iyo zone ya c'amazi kuri uno wa mbere yari yazindutse igendererwa na Reveriano Dikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Uruganda rwa RPA twarondeye nitunga Gracie musitanteri wa komine Gisagara kugira gice yavuze ko ariko turamukena. Hari imbonerakure yigize akagara maruganda mu gutoteza no guhohotera abanyagihugu ku mutumba Karagara komine n'intara ya Rumonge. Kuri uyu w'Imana iyo mbonerakure yakubaguye umushitsi yari yagendeye rimwe mu masengero yo kuri uwo mutumba. Abanyagihugu bavuga ko iyo mbonerakure isanzwe itihanganira uwo wese bihuye na cane cane mu masaha y'ijoro. Ikibabaza abanyagihugu nuko abajejwe intwaro babizi ariko ntihagire ico bakora. Josiane Muzaneza. Iyo mbonerakure y'Icigakiza yitwa Bukuru Medu isanzwe irongoye izindi mbonerakure mu gacimbirika Nyabigonze ku mutumba Karagara ni muri komine n'intara ya Rumonge. Iyo mbonerakure bitagenda insinga ibifise ubuhiri ikubita abanyagihugu barengana nkuko isoko ryacu ahi Karagara ribimenyesha. Gusa arabyumva cyane kwizosa aho yamukubise yampinga amukubita n'urundi ahamunda urundi arumukubita mu mugongo ntiyashovuze induru kugira bamutabara. Iyo mbonerakure Bukuru Medu ngo subwa mbere ihohotera abanyagihugu kuri uyu mutumba naho abajejwe intwaro bashima kwirabira hirya aho kugira ico bakoze. Atari ryambere abikoze no kubonana yategeye abantu agakubita yarakubise uwo bita Bizimana Emmanuel aramukubita arakubita umuhungu bita Emile hariho n'abandi bahungu babiri bari kumwe. Rero ivyo vyose bikadutangaza ukuntu abikora abatware bari ngaho barorera. Abo banyagihugu bo ku mutumba Karagara basaba ko ako gatotezo gahagarara ndetse iyo mbonerakure igashikirizwa ubutungane. Kuri ivyo ntiturashobora kuronka abajejwe intwaro muri komine Rumonge kugira ngo bagire ico bashikiriza. Urakoze Josiane Muzaneza. Uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya umuntu umwe yishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Umukenyezi basanze yiciwe mu rugo iwe ku munsi wa gatanu ku mutumba Gasenyi komine Buganda intara ya Cibitoke. Amakuru ava muri komine Buganda avuga ko uwo mukenyezi yoba yarabanje gushurashuzwa imbere yuko yicwa akerewe. Abajejwe intwaro muri iyo komine baremeje ayo makuru kandi ngo amatohoza yaratanguye. Amakuru mu Kirundi arabandanya mu bijanye n'intwaro nene babwiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yarakwiye kwihagararako akerekana ko ari umugabo afata ingingo ikaja mu ngiro. Uko niko abanyagihugu bayaze n'uruganda rwa RPA babibona inyuma yaho ingingo umukuru w'igihugu yari yafashe yukwegurira abasanzwe bapanze ibibanza mu masoko ya leta ifutiwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko hashobora kuvyuka indyane mu badandaza mu gihe President Ndayishimiye yoguma mu gacerere. Ingingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu neza biraneka ko yafashwe harimo agashavu ariko kandi harimo twavuga byo kunyuza amafaranga
yotegerejwe kwinjira muri leta ariko icari gutegerezwa gukorwa cari uko bari kubanza kugira amatohoza hanyuma abantu bapangishije ivyo bibanza vyabo bagakorwa amatohoza bagatanga amafaranga muri leta yotegerejwe kuba yari gutanga hanyuma abo nabo ntibashobora guca bagurirwa ivyo bibanza nk'ivyabo kandi bifise bene vyo ivyo ni vya bindi biriko biraja mu bintu bijanye n'ivyo kunyaga batadodiciye kiba nuko ivyo bibanza yarabye abanyamugambi bari ku butegetsi bisigura ko bamusumbije inguvu kandi biza kugira ingaruka nyene kuko bene kuvyakira vuba abo bavuba na bene vyo bakera kaza kuvuga ucanamwe umukuru w'igihugu yarakwiye kuva mu gacerera akagira ijambo ashikirije akihagararako naho mbure bitoroshe ijambo yavuze akarigumako kanerekana ko ari umugabo nyene mu rugo afata ingingo igakurikizwa na cane cane yari inyungu izabarongoye hanyuma umukuru w'igisagara nawe ibintu vy'amategeko mbona bigoye none umukuru w'igisagara yashobora gufata ingingo ifuta iy'umukuru w'igihugu bizotegerezwa gutera ingorane nyene uwafashe ingingo ubwa mbere kandi ari nawe ufitiye uburenganzira atabikoze hanyuma ico bokora ni uko bobashira hamwe bakabasigurira kugira ngo bwa mbere ibibanza bisubiranire bene hanyuma nimba abapanga baguma bapanze amafaranga batanga banze yigwe neza hanyuma nayaja muri leta ashoboke hajemwo ayashoboka nyene kuja muri leta wari gutora umuti w'ico kibazo ni umukuru w'igihugu ni uko gusa muri iyi minsi ari mu gacerere ntangere ubundi niwe yatoye umuti wa kino kibazo abadandaza rero bakozweko n'ingingo y'umukuru w'igisagara ngo kwitura umukuru w'igihugu akabatunganiriza ihangiro rya leta y'u Burundi ryo kuba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 ngo ntiririko rirashikwako mu gihe cose rizoguma ari hangiro ryo kumunwa gusa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parsem avuga ko gushika ubu atacangombwa na kimwe c'umwiteguro cerekana ko uwo mugambi uri kuritegurirwa koko bimwe muri vyinshi Faustin Ndikumana abona ko bigihaze ni nko guca inzira ishikana kuri iryo hangiro no kurondera uburyo bwo gukoresha mu kugira rishikirwe kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem ihangiro 2040 twarabone ko leta yashoboye gusohora igitabo nyezina kivuga iyo vision kandi twarabishimye hama twarumvise no mu masengesho yashiya kozwe n'umugambi uri ku butegetsi ko bahagaze cyane kuri iyo vision ariko rero vision twoguma gusa rukuyego ntabanse gushimira Imana mugabo nuko turamenya ico dutegereza gukora nyezina kugira iyo vision ije mu ngiro vision izoja mu ngiro gusa tuba tuyirabaraba bizoja mu ngiro hari vyangombwa bitwa préalable twicariye kandi tukabitabura tugatangura kubikura mu nzira ubwa mbere nuko hategeza kuba ico bita planification opérationnelle muri iki gihugu na suivi evaluation no kuvuga none ko iryo hanyuro tugifuza tuzorishikira gute inda zocamwo niyihe nibihe bizoja imbere y'ibindi mu gutunganya imigambi neza na za statistike zikwiye ikigira kabiri nta bija mu ngira ata buryo bwabonetse abazana imitahe mu gihugu ari imfashanyo ari deni letora pakanari mugaba hariho plan yingene umobiriza uburyo bwo gushira mu ngiro vision nyimara kubaka ibikorwa remezo y'amabarabara meza ibyo bindege iki urarondera uburyo bwo kushira mu ngiro ubugira gatatu n'abahinga bazokurikirana iyo vision nta vision mu ngiro atabahinga baba expert bagiye barayikurikirana kandi bashobora guhindura n'ingene leta ibiriko irakora ikindi ni gouvernance budgetaire ngene amafaranga akoreshwa ya leta ntanyuruzwe amafaranga ya leta akoreshwa mu muco transparence kandi agakoreshwa ibihe vya none nk'ibi vya budget programme n'izindi reforme nk'ibi vya PF biheruka kuba vyereka intumbero y'ingene amafaranga ya leta yokoreshwa neza leta ikora gute ubutungane buriko bukora gute igipolisi biriko birafasha abantu ariko barakora bakorera vision hari ibijanye no kurwanya igiturire iki giturire no gusesagura amatungo y'igihugu igiturire tutacicariye ngo dufate strategie y'ingene kigwanywa bigatuzwa hakaba intwari ibereye leta igendera ku mategeko ntibikunda
no kuraba ico rimwe les acteurs bazoshira mu ngiro vision secteur privé izogarukiriza he mbega secteur ya leta izogarukiriza he. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, abakozi bishira hamwe Pona Pharmaceuticals baridogera umukoresha wabo inyuma yuko ababwiriye ku munsi wa gatandatu ko guhera kuri uno wa mbere batogaruka ku mirimo. Abo bakozi bamenyesha ko badatahura ukungene babwirwa ku matelefone ko akazi gahagaze kandi batigeze bateguzwa ngo babwirwe ikibitumye kandi basezeregwe hakurikijwe amategeko mu gihe kandi bari baheraniwe n'imishahara. Guhera mu 2022 ukwezi k'umunani nta cyasiye kugenda barashaka gukora kumara amezi abiri tudahembwe muga turahasi yarongera hamwe abakozi bakadestabilize kanya kari kibazo kigoye ariko mwaka weze mu kwicumi niho direction yafata ingingo kwirukana abakozi bashaka kushina batanu mbere n'ubuje twabakozi wete resources humaine nabo nyene baramwirukana arahora ngo nyuma y'amezi atatu bagere ese kubasigaye babonye umwimbu wiyongera bazohamagara mugabo gushika n'isandi barabahamagara kuwa gatanu nk'uko bisanzwe rero abakozi bari basigaye barataha nk'uko bisanzwe mugabo hageze samedi batwareka muri groupe ko ngilo bene ari kuguma muhira bazobahamagara atakwiye kuko hageze bikenewe rero mbere batabimenye bari bahaze gutora mugabo bagarukiye mu nzu ntubona ukuvuga byapa ntawe bimenya aho baheraniye kuko kwa 12 nuko kwa mbere rushe kuja mwameneka nuko batashe nta mpembo ntaki kandi n'ukuri n'ugutaha kuko nta bindi bikorwa bihari afa nta makere premier hari ariko ko mu yicari n'ugutaha muri rusange muga ntaho bari zaenda mwite ntaki nijangemo mu kangaratete bataje batanahembwe ikibazo kirekire kandi kiri naco umudeja aho yitwa ntawe n'Imana Sergiriye ntawe ugihari kumva ngo agiye muri Kinshasa mugabo ibintu biri mu gifungo kirekire wasinganye AI mudafu igitangaje yashyize mu biro bya deje nyine kandi yarakora ku biro bye bya dafa aho biri yashyize mu biro bya deje n'imodoka deje bunyagiramo ndaje nta muco hari ko batashe ko batashe ntayenda nite batashe badahembwe batashe mukangarateka neza bideja ni ikibazo gikomeye cyane mwatubare dare mudafu kuko nuko yakira interima mukabaza mu kidega abakozi n'icyo baba baratashe bike ko dohembwa ryari bike ko doga ko kadyari. Mu ruganda rwa RPN ntiturashobora kuronka abaramutswa vy'imfata kibanza ishira hamwe Pona Pharmaceuticals kugira bagire ico bashikirije. Ni kuri inkuru duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza iteka nitekane.